Mwiriwe neza bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha. Kuri jewe n'amahigwe akomeye cyane kubana n'umwe wese wo muri mwebwe muri iri joro, kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago, tuyage ku mugambi w'Imana, integuro y'Imana, tubone aho tugeze mu mugambi w'Imana. Kubw'ivyo ngira ndababwire icigwa tugiye kubona muri iri joro. Icigwa kiza kuba ari ibanga rya manu yanyegejwe, itangwa n'umwungere w'ubwenge w'umwizigigwa. Nicyo gituma ngomba gusoma mu Vyahishurirwa Yohana ikigabane cya 2 umurongo wa 17. Munyihanganire, aho Yesu Kristo atubwira ati, uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero, unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ku izina risha, nta muntu arizi atari uzorihabwa. Ibanga rya manu yanyegejwe itangwa n'umwungere w'ubwenge w'umwizigigwa. Icyo nicyo kigwa cyacu cyo muri uyu mwanya. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Rero reka turabe ingene turonka manu yanyegejwe kuri uyu munsi w'iherezo. Imana mu myaka 40 yarasutse ku isi mu ihanga ry'Abaheburayo manu, kandi iminsi yose mu gitondo mu ijuru harakoroka hava iyo manu. Ihanga ry'Abaheburayo barayegeranya ku munsi wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane no ku wa gatanu no ku wa gatandatu. Umunsi wa gatandatu bandura ingero zibiri, imigabane ibiri. Ku isabato rero nta manu bandura, kuko ku isabato nta manu yakoroka, kuko wari umunsi w'ikiruhuko ku ihanga ry'Abaheburayo. Rero manu yari gukoroka ku munsi w'isabato yakoroka ku wa gatandatu mu gitondo. Nuko rero ku munsi wa gatandatu manu yarakoroka. Ku munsi w'indwi rero bo baba bafise manu barayegeranije ku munsi uheruka guhera. Rero reka turabe ibyabereye ngaha muri iki gisomwa kiri mu gitabo cyo Kuvayo ikigabane cya 16 umurongo wa 28. Ahatubwira kuri manu, haratubwira ivy'Imana yabwiye Mose. Munyihanganire, Uhoraho abarira Mose. Uhoraho abaza Mose ati, muzogeza hehe kwanka kwitondera ivyagezwe vyanje n'amabwirizwa yanje? Raba jewe Uhoraho ko nabahaye isabato, nicyo cyatumye mbaha ibyo kurya by'iminsi 2 ku wa gatandatu. Munyihanganire, no kuvuga ku munsi wa gatandatu Imana yaratanze umutsima w'iminsi 2. Umuntu wese nagume ahari, ntihagire umuntu ayegayega ku munsi ugira indwi. Nuko ku w'indwi abantu bararuhuka. Ab'inzu ya Isirayeli bita utwo tuntu manu, no kuvuga izo mfungurwa zakoroka iminsi yose, zamanuka iminsi yose mu gitondo. Twasa n'utubuto tw'agati kitwa gadi, kandi twera de, twasosa nk'udutsima turimwo ubuki. Mose arababwira ati, ki nicyo Uhoraho yabageze, ati ingero ya omeru yuzuye manu ibikigwa burunganwe rwanyu uko ruzogenda rukurikirana, kugira ngo baze barabe umutsima yabagaburiye mu bugaragwa
igihe yabakura mu gihugu cya Egiputa. Y dijo Moisés a Aarón, Mose abarira Aroni ati jana urwavya urusukemwo manu yuzuye omeru imwe, y ponlo delante urutereke de imbere Jehová, y'uhoraho para que sea guardado, kugira ngo rubikigwe aburunganwe rwanyu uko ruzogenda rukurikirana. Nuko Aroni arutereka imbere y'ibishinga intahe ngo rwameho nk'uko uhoraho mandado. yabariye Mose. Así comieron los hijos de Abisirayeli Israel bamara imyaka 40 bajya manu, hasta que bageza llegaron a la aho tierra habitada, bashikiye mu gihugu kirimwo abantu, bajya manu bashitsa aho bagereye ku rugabano rw'igihugu cy'i y Kanani. un gomer es Ingero la yitwa décima efa parte de... irimwo izitwa omeru 10. Vean ustedes aquí Rero ngaha murabona cómo Dios le envió al pueblo ingene hebreo Imana yarungikiye ihanga ry'Abaheburayo manu 40 mu myaka 40 todos los días, iminsi excepto yose, el día sábado, uretse gusa ku isabato descendía maná harakoroka manu, ihanga ry'Abaheburayo bakagenda bakayegeranya la mañana. mu gitondo. Y así alimentó Dios con Gutyo maná rero Imana al pueblo yaragaburiye manu ihanga ry'Abaheburayo. Dios dio al pueblo Byongeye kandi Imana yarahaye ihanga ry'Abaheburayo inyama z'inkware iminsi yose. carne y pan, le dio Dios. Inyama n'umutsima Imana yarabihaye ihanga ry'Abaheburayo mu myaka 40. Vean cómo Dios cuidó Nimuraba ingene Imana yazigamye yabungabunze ihanga ry'Abaheburayo, ihanga rimwe rudende, igihugu kimwe rudende gifise izina de pueblo ry'imfura, ihanga mfura, igihugu mfura imbere y'Imana. Kandi mu yandi majambo, icyo gihugu gifise imigisha delante de Dios. y'ihanga ku Mana. Ahora, el apóstol San Pablo hablando Intumwa Pawulo mutagatifu del tabernáculo, ariko aratubwira ku ihema capítulo 9 del libro mu de kigabane Hebreos, cy'icenda mu gitabo cy'Abaheburayo aratubwira ahora ati bien, aún el primer pacto nuko isezerano tenía rya mbere ordenanzas naryo de ryarimwo ibirongori by'ubuherezi, rifise n'ahera ariko ho muri iyi si, kuko hari ihema ryiteguwe mu ryo hino, harimo igiterekwa kw'amatara n'ameza n'imitsima n'ibiterekegwa y'ama kuri yo, n'imitsima y'ibiterekegwa y'ama kuri yo. Iryo ryitwa ahera. Kandi hirya y'igihuzu cya kabiri gikinze hari ihema ryitwa ahera cyane, harimo igicaniro cyo kosereza kw'imibavu cyakozwe mu izahabu, harimo n'isanduku y'isezerano yometswe ku izahabu impande zose, iri mu rwavya rw'izahabu rurimwo mano. Ni ya mano Mose yategeka Aroni ko yegeranya akayishyira mu gikombe. Icyo gikombe cyangwa ubwo rwavya rwari urwa zahabu, kandi Mose yarabwiye Aroni ko iyo mano yoyishyira he? Mu kibanza cyahera cyane mu isanduku y'isezerano. Ivyo nivyo Pawulo mutagatifu avuga ngaha. Aravuga ati harimwo igicaniro cyo koserezamwo ibibavu cyakozwe mu izahabu, harimwo n'isanduku y'isezerano yometse ku izahabu impande zose, iri mu rwavya rw'izahabu rurimwo mano, irimwo na ya nkoni ya Aroni yashurika, na vya bisate vy'amabuye vyanditswe ku isezerano. Kandi hejuru yayo hari abakerubi b'ubwiza bateye igitutu umutemere wo guhongerako. Ivyo ntidushobora kubidonda kimwe kimwe none ubu. Rero nimuraba ingene ibi bintu byose byari biri mu ihema iryo Mose yubatse, n'iryo hema ryose Mose yubatse vyashushanya, vyagereranya ingoro yo mu ijuru, kandi vyongeye vyashushanya ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, ariyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu y'Umwami Yesu Kristo. Rero nimuraba ingene Imana mu nyuma yamaze gutegeka umuvugishwa Mose ko yubaka iryo hema, n'ihanga ry'Abaheburayo bamaze kuronka iryo hema n'ibyo bice byose byari biririmwo. Hanyuma mu ihanga ry'Abaheburayo i Yerusalemu, umwami Salomo nawe yarubakiye ingoro Imana ashingiye k'uwo muderi nyeni, ariko yubakishijwe amabuye, izahabu, ifeza n'umuringa n'ibindi n'ibindi. Kandi iyo ngoro yari ifise ikibanza cyo hanze, ikibanza cy'ahera, yari ifise n'ikibanza cy'ahera cyane. Kandi mu kibanza cy'ahera cyane Salomo yarahashize isanduku y'isezerano, niyo yariko umutemere wo guhongera ko n'abakerubi babiri ba zahabu. Kandi k'uwo mutemere wo guhongera ko hari Imana mu muco wa Shekina. Turabona ko vyongeye umwami Salomo
yabaje n'abakerubi babiri banini banini b'urubaho rw'umwelayo batwikirijwe zahabu. Kubera iki? Kuko abo bakerubi bari mu kibanza cy'ahera cyane imbere y'ukugaragara kw'Imana, hamwe n'abakerubi babiri ba zahabu bari ku mutemere wo guhongerako, bashushanya abasigwa babiri bama imbere y'ukugaragara kw'Imana. Abo bafise ubukozi bwo ku munsi w'iherezo kugira ngo bugaragare nk'uko biri mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 11 no muri Zekariya ikigabane cya 4. Abo basigwa babiri n'ibiti vy'imyelayo bibiri n'ibitereko kw'amatara bibiri vyama imbere y'ukugaragara kw'Imana. Ubwo n'ubukozi bwa Mose na Eliya ku munsi w'iherezo, kugira ngo hakugwe igikorwa gihwanye n'umunsi w'iherezo mu kibanza cyahera cyane c'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Nimurabe ingene Kristo yagumye ariko arahindurira ukuri mu biremwa abantu akoresheje ibiremwa abantu, ahindura ukuri ihema Mose yubatse n'ingoro Salomo yubatse n'ingoro iri mu ijuru, kuko igihagarariye igishushanyo ingoro yo mu ijuru n'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Iryo ryagumye ririko rirubakwa hashingiwe kuri rwa rutonde nyene rw'Imana ugwahawe Mose, ari narwo rutonde n'umwami Salomo yakoresheje, kuko ubwo nirwo rutonde rw'Imana rw'ingoro yo mu ijuru. Rero nimurabe ingene intambuko ndwi canke ibihembwe vy'ishengero ry'abanyamahanga bihwana n'ikibanza cy'ahera c'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, kandi biciye muri buri mumarayika ntumwe wo muri buri gihe. Yesu Kristo yarigaragaje mu buryo bwa mpwemu, yararahamagara aregeranya abatunzwe bo muri buri gihe, kandi yarabahaye imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu nk'uko yazihaye ihanga ry'Abaheburayo mu myaka 40. Rero muri iyi myaka hafi 2000 Yesu Kristo yagumye ariko aratanga mano ivuye mu ijuru, ijambo ry'Imana, ubutumwa buhwanye na buri gihe. Rero ibyo byose byabereye mu kibanza cy'ahera c'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, muri izi ntambuko ndwi canke ibihembwe vy'ishengero ry'abanyamahanga. Mbega none nta zindi mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu ziza inyuma hamaze kurengana intambuko ndwi canke ibihembwe vy'ishengero ry'abanyamahanga? Mbega nta zindi mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu mu nyuma Imana imaze kwigaragaza biciye muri buri mumarayika ntumwe muri buri gihe no muri buri kibanza icyashikirijwemo buri gihe c'ishengero ry'abanyamahanga? Egome hariho imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu ariko ziranyegejwe. None zinyegejwe he? Mu ngoro y'Imana. Mu gice ikihe c'ingoro y'Imana Yesu Kristo avuga yuko zinyegejwe, kandi nk'uko twabisomye mu gitabo cyo Kuvayo ikigabane cya 16 umurongo wa 33, izo mfungurwa zinyegejwe he? Mu kibanza cy'ahera cyane imbere mu isanduku y'isezerano. Aho niho zashizwe, niho hashizwe iyo mano inyegejwe, kandi kubera ko iri mu kibanza cy'ahera cyane hakenewe ko hashika igihe gihwanye n'ikibanza cy'ahera cyane c'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, kugira ngo batoranijwe bazoba bari muri ico gihe bakire umugisha wo kujya kuri iyo mano yanyegejwe. Kuko kugeza ubu nta mano ikiriko irakorokera mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, kuko ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga byararangiye. Gutyo nyene n'igihe hari harangiye imyaka 40 y'urugendo rw'ihanga ry'Abaheburayo bariko baca mu bugaragwa, nta yindi mano yari igikoroka iva mu ijuru. Nuko rero mano imwe rudende yari iri hagati mu ihanga ry'Abaheburayo yari inyegejwe mu kibanza cy'ahera cyane mu ngoro umuvugishwa n'Imana Mose yubatse. Kandi iyo mano barashobora kuyibona, yarayibona mu mwaka ujya mu wundi, rimwe mu mwaka ku munsi w'impongano, ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi. Umuherezi mukuru yarashobora kubona iyo mano, kuko yarashobora kwinjira mu kibanza cy'ahera cyane yinjiranye amaraso y'isuguru. Ivyo yategereza kubikora mu kwezi kw'icumi kwa buri mwaka mu isaha ihwanye n'uko bikoregwamwo. Kandi ku mutemere wo guhongera ko wari uri ku isanduku y'isezerano yarahashira amaraso y'impongano, kugira ngo ihanga ry'Abaheburayo banywanishwe buzuzwe n'Imana. Atabikoze ihanga ry'Abaheburayo ntibaba banywanishijwe n'Imana. Nuko rero igihano c'Imana cyari guca kiza ku ihanga ry'Abaheburayo. Kandi umuherezi mukuru hamwe apfuye yinjiye mu kibanza cy'ahera cyane canke yinjiye atajanye amaraso y'impongano, yacapfira ngaho mu kibanza cy'ahera cyane. Mwebwe muribuka abahungu ba Aroni canke ba Lewi abapfiriye ngaho mu kibanza cy'ahera cyane, kuko binjiranye
ivyotezo ngaho binjirana umwotsi ukuwe hanze, umwotsi utanzwe n'ikintu atari cyo cyategerezwa gutanga uwo mwotsi, kugira ngo uwo mwotsi ujye imbere yo kugaragara kw'Imana, banatwaye n'amasengesho y'abantu. ni ukuvuga yuko abo binjiye ngaho kandi nta n'umwe wo muri bo yari umuherezi mukuru, nuko rero ntibari gushobora kwinjira ngaho, barapfuye kuko umuriro w'Imana wari uri hejuru y'ikibanza cy'ahera cyane, cyangwa wari uri mu kibanza cy'ahera cyane, wari uri ku mutemere wo guhongera ko ku isanduku y'isezerano. Ngaho niho uwo muriro watuririye abo babiri bari bahinjiye. Rero turashobora kubona ingene ikibanza cy'ahera cyane ari cyo kibanza ngirakamaro cyane cy'ingoro y'Imana. Icyo nicyo kibanza kibamo kugaragara kw'Imana, ni ikibanza cy'intebe y'Imana. Aho haba intebe y'Imana n'umutemere wo guhongera ko ku isanduku y'isezerano. Rero nk'uko Imana yahinduriye ukuri mu biremwa abantu ikibanza cyo hanze cy'ingoro, hanyuma naho igahindura ukuri ikibanza cy'ahera cy'ingoro y'Imana, ingoro yo mu buryo bw'impemu ya Yesu Kristo ariryo shengero ry'iwe. Ubu naho hageze kwihindurira ukuri mu biremwa abantu ikibanza cy'ahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impemu. Ikoresheje ibiremwa abantu yo itegerezwa kubaka icyo kibanza cy'ahera cyane, kandi ibintu byose byari biri mu kibanza cy'ahera cyane bitegerezwa guhindukira ukuri mu biremwa abantu ngaha ku isi mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Kandi aho byongeye hategerezwa kuba hari impano yanyegejwe, kandi kubera ko umuntu atazotungwa n'umutsima gusa ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, iyo mpano yanyegejwe n'ijambo ry'Imana ryanyegejwe, iryo batashoboye kurya mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga no mu bindi bihe byarenganye byo mu isezerano rya kera. Iyo mpano yanyegejwe n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buca hirya no hino y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ubutumwa mu bindi bihe no mu bindi biringo batashoboye kuronka abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, kuko ntihari bwagera igihe cy'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kuko igihe cy'ukuza kwa kabiri kwa Kristo ni igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impemu y'umwami Yesu Kristo. Kuko ku ngoro yiwe, mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yiwe, niho Kristo aza mu kuza kwe kwa kabiri nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, kugira ngo yicare ku ntebe yiwe, mu ntebe yiwe, mu ngoro yiwe, mu ngoro ariryo shengero ryiwe, aho we azokwicara ku ntebe yiwe, kandi aho niho azoba ariko aravugishiriza ihanga ry'Imana, ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Hanyuma azonahavugishiriza n'ihanga ry'Abaheburayo, kuko Imana iravuga mu Kuvayo ikigabane cya 25 umurongo wa 21 kugeza ku wa 22. Imana yarabwiye Mose iti, uheze urumye uwo mutemere wo guhongera ko kuri ya sanduku ishyizemo ibishinga ntahe nzoguha, niho nzohora nkubaririra ibyo nkugeze byo kubwira abana b'Abisirayeli. Ndi ku isanduku y'ibishinga intahe niho Imana yari kubwirira Mose ibyo mugeze kubwira ihanga ry'Abaheburayo mu kibanza cy'ahera cyane ku mutemere wo guhongera ko hagati y'abakerubi babiri ba zahabu. Rero ihanga ry'Abaheburayo ubu barafite isezerano ko Imana izobavugishiriza kuri uyu munsi w'iherezo. None Imana ni hehe izovugishiriza ihanga ry'Abaheburayo kuri uyu munsi w'iherezo? Izobavugishiriza mu ngoro yayo ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, mu gice ikihe cy'iyo ngoro, mu kibanza cy'ahera cyane, mu gice ikihe cy'ikibanza cy'ahera cyane ku mutemere wo guhongera ko hagati y'abakerubi babiri ba zahabu, aribo Imana izoba iriko irahindurira ukuri mu biremwa abantu ngaha ku isi. Izoba iriko irahindura ukuri icyo kibanza cy'ahera cyane cyose, kandi izoba iriko irahamagara yegeranya abatunzwe bayo abizokoresha mu kubaka ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yayo. Kandi aho ku mutemere wo guhongera ko hagati y'abakerubi babiri ba zahabu, abakerubi babiri ba zahabu bari ku mutemere wo guhongera ko, kandi mu mutemere wo guhongera ko ab'Imana yari irimo hagati yabo mu mucyo wa Shekina, bashushanya ubukozi bwa Mose na Eliya ngaha ku isi, ubukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri n'ibitereko kw'amatara bibiri vyama imbere y'ukugaragara kw'Imana. Bari ngaha imbere y'ukugaragara kw'Imana mu kibanza cy'ahera cyane,
ahari ubwiza bwa shekina aho bugaragarira. Kandi byongeye aho hari mu ngoro Salomo yubatse hari abakerubi babiri banini ba zahabu, ni ukuvuga bakozwe mu rubaho rw'umwelayo rutwikirijwe zahabu. Abo nabo nyene bashushanya bagereranya ibiti by'imyelayo bibiri n'ibiterwa kw'amatara bibiri, aribwo bukozi bwa Mose na Eliya buboneka mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 11 no muri Zakariya ikigabane cya 4. Kandi Kristo murabona ariko arahindura ukuri abakerubi babiri ba zahabu n'abakerubi babiri b'urubaho rw'umwelayo bari batwikirijwe zahabu, ariko arabahindurira ukuri mu bukozi bwa Mose na Eliya hagati mu ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo biciye mu mumarikanwa wiwe. Azoba ari ngaho hagati y'ubwo bukozi bubiri, hazoba hari umwana w'umuntu Yesu Kristo, ariko aragaragaza ubukozi bwa Yesu ku ncuro igira kabiri, buri hagati y'ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. Kandi aho niho Yesu Kristo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, nihazoba ariko aravugishiriza atari ishengero gusa ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, ariko mu nyuma azohavugishiriza n'ihanga ry'Abaheburayo, ababwira ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Kandi azobahishurira ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi byongeye azonabamenyesha n'ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo igihe yaza nk'umwagazi w'intama w'Imana akura icyaha cy'abari mu isi. Gutyo rero icyaha cy'ihanga ry'Abaheburayo kizokugwaho, kandi ihanga ry'Abaheburayo bazokwinjira mu mugambi w'Imana no mu isezerano ry'Imana munsi y'amaraso ya Yesu Kristo mu kiringo kinini gishasha, ikiringo cy'ubwami. Kandi ubwami bw'Imana buzogarurwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi umwana wa Dawidi Yesu Kristo nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, aganza ihanga ry'Abaheburayo imyaka 1000, hanyuma baganze n'ibihe bidashira. Azoganza n'ibindi bihugu byose, kandi mu ntebe yiwe, mu ntebe ya Dawidi azokwicarana n'uwunesha. Uko niko umwami Yesu Kristo avuga mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 21, ati uwunesha nzomuha kwicarana nanje mu ntebe yanje, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Gutyo yaricaye ku ntebe ya data mu ijuru. Nuko rero Kristo nawe arafise intebe, kuko intebe yicayemo mu ijuru ni intebe ya data, ariko we arafise intebe, iyo ni intebe y'ubwami ya Dawidi, kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi nk'umwana wa Dawidi. Kandi azokwicarana n'uwunesha, uzoba hari ku munsi w'iherezo ariko aratanga imfugurwa ku gihe gishitse, manu yanyegejwe abatunzwe b'Imana bose, ariko aratanga ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Ariyo manu yanyegejwe yari inyegejwe abantu bari mu kibanza cyo hanze n'abantu bari mu kibanza cy'ahera mu ntambuko ndwi canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Nta n'umwe wo mu bamarayika ntumwa ndwi yashoboye kwakira manu yanyegejwe yari iri mu kibanza cy'ahera cyane, kuko bo babaye mu kibanza cy'ahera mu ntambuko ndwi canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero ubu manu yanyegejwe ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubwo Kristo akoresha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, agahishurira ishengero ryiwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi ubwo butumwa kubera ari manu yanyegejwe, ni twebwe tubujya kuri uyu munsi w'iherezo, kugira ngo gutyo turonke ukwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa. Kuko ujya kuri uyu mutsima kuri iyi manu yanyegejwe afise isezerano ryo guhindurwa akazamurwa ku munsi w'iherezo, n'isezerano ryo kubaho ibihe bidashira. Murabona iki iyo manu yanyegejwe ikora? Ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa bw'imituragaro ndwi yo mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane c'10. Iyo mituragaro iduha ukwizera guhishurwa kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa kuri uyu munsi w'iherezo. Rero turabonye icyo ari cyo manu yanyegejwe. Umwami Yesu Kristo mu myaka 2000 heze yaravuze kuri manu ihanga ry'Abaheburayo bariye, kandi yarabwiye ihanga ry'Abaheburayo ati basogokuruza banyu baraririye manu mu bugaragwa, ariko barapfuye. Ariko mw'uwo mwanya mbega aho naho hari ko habiki? Kristo yaravuze ati ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru. Ati ndi umutsima w'ubugingo, kandi ujya kuri uyu mutsima ni iki kizomubako? Azobaho ibihe bidashira. Kandi naho yoba yarapfuye azokongera kubaho, kuko azozukira mu mubiri uhoraho.
mbere hamwe n'umubiri wiwe ni ukuvuga upfuye abandanya ariko araba mu mubiri we wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu ariho muri paradizo, kandi ku munsi w'iherezo nihagera umwanya w'izuka azozuka ari mu mubiri uhoraho, abandi natwe bundi bushasha ngaha ku isi, natwe abariho turi bazima tuzohindurwa, kuko tuzoba turi ko turajya kuri manu yanyegejwe, kandi manu yanyegejwe mu kibanza cy'ahera cyane ntiyigera ibora. Nuko rero ujya kuri uyo mutsima utabora, kuri ubwo butumwa buzokomeza mu nganji y'imyaka 1000 no mu bihe bidashira, uwubujya kazobahe ibihe bidashira azoronka guhindurwa kwiwe ku munsi w'iherezo. Hageze uwo muri twebwe yoba aragiye imbere y'igihe akava mu mubiri imbere y'uko ahindurwa, nta ngorane n'imwe hari, azogaruka ari mu mubiri uhoraho, kandi tuzomubona bundi bushasha, kandi nitwamubona tuzoheza tumenye ko izuka ry'abapfiriye muri Kristo ryabaye. Tubonye intumwa Pawulo mutagatifu n'abantu biwe, twebwe ntitwari tuzi abantu bo mu gihe cya Pawulo mutagatifu, ariko tubonye abantu bacu, bene data bacu bo muri twebwe bagiye, abo twamenye igihe bari bari ngaha ku isi, hagize n'uwogenda muri iyi minsi wo muri twebwe nawe nyene twomumenya. Nuko rero niyagarutswe ari mu mubiri mushasha azokubarira ati nagarutse, uribuka ikintu iki niki, uribuka wa mwanya kanaka, uribuka yuko nakubwiye ikintu iki niki, ubu rero uributse uwo ndiwe? Wewe nawe uzomubwira uti rero uri kanaka, uti none ni kubera ko uri umuyabaga, uri umuntu muto cyane? Ati ni kubera ko hashikijwe muri jewe ibyasezeranywe ko nari kuzozukira mu mubiri mushasha kandi uhoraho w'imiyabaga. Aho rero muri uyo mwanya umuntu cyangwa abantu bazoba ari bazima, bakaba barabonye ukuza kwa Kristo, ariko araduha manu yanyegejwe, bakaba barariye manu yanyegejwe, iyo manu y'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami aribwo buca hirya no hino, yo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, ariko arihisha kandi ariko arihishura biciye mu mumarayika n'umwe wiwe. Niki kizoca kibabako? Tuzoca duhindurwa. Nimurabe abasezeraniwe uguhindurwa ku munsi w'iherezo n'abazoba bariko barajya kuri manu yanyegejwe, kandi iyo manu yanyegejwe murabona n'uguhishurirwa kuva ku Mana, uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo ajya nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'uko we mu myaka 2000 heze yari umutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru mu kuza kwe kwa mbere, we akomeza kuba wa mutsima w'ubugingo, aguma ari manu yamanutse ivuye mu ijuru. Rero ubu we amanuka nka manu yanyegejwe. Nuko rero ari hehe? Mu kibanza cy'ahera cyane, ahari hari manu y'Imana yabwiye Mose ko yoshira imbere mu isanduku y'isezerano mu gwavya rwa zahabu. Rero turabonye icyo ari cyo manu yanyegejwe, kandi turabonye ingene tujya kuri manu yanyegejwe, kandi turabonye aho dutegereza kuba turi kugira ngo tujye kuri manu yanyegejwe. Dutegereza kuba turi mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cy'ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Noneho ninde azoba hari kugira ngo aduhe iyo manu yanyegejwe? Muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 24 umurongo wa 42 kugeza ku wa 47, Kristo aratubwira uzoba ari ngaho, ariko araduha imfungurwa ku gihe gishitse kibereye. Aravuga ati nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko mubimenye, iyo abanyanurugo yari asanzwe azi igihe igisuma kiziramwo, yugavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana bo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? Hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise byose. None ninde mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa azoba hari mu kuza kwa Kristo ariko aratanga imfungurwa zo mu buryo bw'impwema ziha abatoranijwe b'Imana bose mu nzu y'Imana, mu kibanza cyahera cyane cy'inzu y'Imana,
kuko ku kibanza cyahera cyane niho Kristo aza mu kuza kwe kwa kabiri. Nuko rero aho hazaba hari umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, umumarayika w'umwami Yesu Kristo, ariko atanga imfugwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Kandi ariko arabahishurira ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ajya nk'intambwe mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami, ahishurira abatoranijwe n'Imana bose. Kandi uwo niwo mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa yari kuzoba ariko arakira kuri manu yanyegejwe, kuko yari kuzoyironka yihawe na Kristo. Ubwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ari bwo buri mu guhishura ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi yari kuzoba ariko aratanga ubwo butumwa abugaburira abatoranijwe b'Imana bose, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kandi ubwo ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa ijambo riva mu kanwa k'Imana, riva mu ntumwa y'Imana ku munsi w'iherezo. Kandi izo nizo mfugwa zo mu buryo bw'impwemu z'abatoranijwe b'Imana ku munsi w'iherezo. Mu kimpumbi cy'indwi, mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu y'umwami Yesu Kristo, ari ryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho niho ishengero ry'umwami Yesu Kristo rigeze mu uyu mwanya, mu ntambuko cyangwa igihe ngirakamaro cyane kurusha ibindi bihe byose, intambuko y'ikibanza cyahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Mbega none ishengero ngaho ririko rihakora iki? Ririko rirajya kuri manu yanyegejwe, kuko umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa ari we mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Kuri uyu munsi w'iherezo ariko araduha imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubugingo, manu yanyegejwe, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami nibwo akoresha mu kuduhishurira ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, aje mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Turabonye ibanga rya manu yanyegejwe itangwa n'umwungere w'ubwenge w'umwizigirwa. Mu ntambuko cyangwa ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga, Kristo yari afise abamarayika ntumwa ndwi, bo babaye abungere ba buri gihe. Muri bo Kristo nk'umwungere mwiza yariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe, kuko yariko aravugisha intama ziwe, azivugisha biciye muri umwe umwe mw'abo bamarayika ntumwa ndwi. Kandi Kristo nk'umwungere mwiza yarigaragaje biciye muri umwe umwe muri abo bakozi b'Imana indwi. Abo bamarayika ntumwa ndwi aribo bari abungere ba buri kimwe kimwe mw'ivyo bihendwi, bariko bararagira intama z'umwami muri buri kimwe kimwe mw'ivyo bihe, kandi bariko barabaha kuri manu yariko irakoroka muri buri kimwe kimwe mw'ivyo bihe. Bariko barabaha kuri iyo manu bari mu kibanza cyahera cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Ariko ubu isezerano nuko azoduha kuri manu yanyegejwe ngaha mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, mu gihe cy'urukundo rw'Imana. Kandi manu, ubutumwa bwo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, nta n'umwe wo mu bamarayika ntumwa ndwi yashoboye kuyakira kugira ngo iyo manu ayihe umugwi wo mu gihe ciwe, kuko iyo manu ubwo butumwa Imana yarabunyegeje, ibunyegeza mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka kugira ngo buhishurwe buhabwe abatoranijwe b'Imana mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, butangwe n'umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa yari kuzoba hari ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, n'igihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Naho n'aba bamarayika ntumwa ndwi bo mu bihe ndwi nabo nyene babaye abashumba b'ubwenge babizigirwa mu gihe bo babayemwo, ariko bo ntibabaye umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa. Uwo ku munsi w'umwami, mu kuza k'umwami, yari kuzoba hari ahibereye ariko aratanga imfugwa zo mu buryo bw'impwemu ku gihe kibereye, aziha abatoranijwe b'Imana bose mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aricyo kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Rero uwo mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa canke umwungere w'ubwenge w'umwizigirwa, biciye muri uwo Yesu Kristo, umwungere mwiza araragira intama ziwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Uwo mushumba w'umwizigirwa afise amahirwe yo kuba uwuzoronka umugisha, umugisha wa Kristo wasezeranywe ngaha
ahagira ati ndababwira ukuri ko azomuha kugaba ibyo afise byose. nicyo gituma kandi n'isezerano mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 21 rivuga riti uwunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje. kandi iyo umuntu yicaye mu ntebe kubera ko yahawe uburenganzira bwo kwicara mu iyo ntebe, mbega araheza kabiki abaje gukora iki mu iyo ntebe? aza kuganza ari mu iyo ntebe. nuko rero azoganzanya na Kristo. uyu mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, uwo mwungere w'ubwenge w'umwizigirwa azoba hari ku munsi w'iherezo, ariko aratanga imfugwa zo mu buryo bw'impwemu manu yanyegejwe, ayiha abatoranijwe b'Imana bose, ariko arabaha ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. kandi byongeye n'isezerano ryo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 2 umurongo wa 26 kugeza ku wa 28 irivuga riti uwunesha akitondera ibikorwa byanje gushitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzabya z'ibumba. mbega ikindi aca avuga ni iki? atazoyaragiza inkoni y'icuma ayamenagure nk'uko bamenagura inzabya z'ibumba, nk'uko nanje nabihawe na data, nk'uko Kristo yahawe na data ubwo bubasha, ubu naho nawe abuhande uwunesha. uwo ni umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, umwungere w'ubwenge w'umwizigirwa, azoba ari mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impemu ya Kristo, ariko aratanga imfugwa zo mu buryo bw'impemu, ijambo ry'Imana ariho abatoranijwe b'Imana bose ku munsi w'iherezo. ariko arabaha ubwo butumwa. ubu butumwa arizo mfungurwa zo mu buryo bw'impemu z'ubugingo bw'umwe wose wo muri mwebwe n'ubugingo bwanje nanje, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima ufatika gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. mu kanwa k'Imana ariyo ntumwa y'Imana yo mu gihe abantu baba bariko barabamwo. nicyo gituma mu kanwa k'umwana w'umuntu uwo agendera ku ifarasi yari mu byahishuriwe Yohana 19 umurongo wa 11 kugeza ku wa 21, no mu kanwa k'umwana w'umuntu haboneka mu byahishuriwe Yohana 1 umurongo wa 12 kugeza ku 18 havuga yuko mu kanwa kiwe hava inkota ikarishe. iyo nkota ni iki? ni ijambo ry'Imana, kugira ngo ayiragize amahanga yose, kandi azoyaragiza inkoni y'icuma. ni ukuvuga yuko iryo jambo riva mu kanwa k'umwami, mu kanwa k'umwana w'umuntu, mu kanwa k'ugendera ku ifarasi yera, n'ijambo ubutumwa buva mu kanwa k'umwami, ni ukuvuga buva mu ntumwa y'umwami, ariyo kanwa ka Kristo ngaha ku isi, kugira ngo biciye muri iyo ntumwa Kristo avugisha abantu biwe, ababwira ibyo byose ashaka ko abantu biwe bumviriza bakakira kuri uyu munsi w'iherezo. nicyo gituma biciye mu mvugishwa Mose, Imana ivuga mu gusubira mu vyagezwe ikigabane cya 18 umurongo wa 15 kugeza ku 19 itoraho Imana yanyu azobahagurukiza uvugishwa nawe ameze nkanje, azaba ari we mwumvira. none ni kubera iki avuga yuko uwo ari we twokumvira? Imana iravuga iti nzoshira amajambo yanje, uvugishwa n'Imana uwo mu biwanyu Imana yanyu izomubahagurukiriza. uwo ni umuvugishwa n'Imana Mose abivuga, atazaba ari we mwumvira. ni kubera iki? reka turabe igituma. aravuga aho hari ku murongo wa 15 mu kigabane cya 18 mu gusubira mu vyagezwe. ubu naho turaba umurongo wa 18 ukabandanya, haravuga hati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe, no kuvuga ameze nka Mose. ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe. mbega Imana amajambo yayo iyashirahe? mu kanwa k'umuvugishwa yo ihagurutsa hagati mu bantu, ikamurungika ikamutuma gutanga iryo jambo, guhubwo butumwa ihanga ry'Imana. nawe azobabarira ivyo ndamugeze vyose. rero nimurabe ingene Mose Imana yamubwiye iti nzokwiyereka ndi hagati y'abakerubi babiri ba zahabu ku mutemere wo guhongerako, ndakubarire ivyo vyose ndakugeze vyo kubwira ihanga rya Isirayeli, bigenewe abana ba Isirayeli. rero murabona ingene mu kibanza cyahera cyane, ku kibanza cyahera cyane niho Imana ku munsi w'iherezo ishira ijambo ryayo mu kanwa k'umumarayika ntumwa wayo, uwishiramwo ubukozi bwa Mose ku ncuro igira 2, n'ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira 5, n'ubukozi bwa Yesu ku ncuro igira 2. kandi aho mu kanwa k'uwo muvugishwa n'Imana, muri uyo muvugishwa ari we kanwa ka Kristo, arahashyira iki? ijambo ryiwe ryasezeranye ryo ku munsi w'iherezo manu yanyegejwe. kubera iki?
kugira ngo uwo aho iyo manu ishengero ryiwe ihanga ryiwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami ku munsi w'iherezo mu kibanza cy'ahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Rero murabona ingene ku ihanga ry'Imana haza manu yanyegejwe. Murabona ingene manu yanyegejwe yagumye ihari kuri uyu munsi w'iherezo mu batorejwe n'Imana mu ngoro y'Imana mu kibanza cy'ahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Nimurabaho iyo manu yari kuzobiri mu kanwa k'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Aho niho hari kuzoba hari iyo manu inyegejwe nk'uko yari iri mu isanduku y'isezerano mu rwabya rwa zahabu, aho Imana yari igaragariye ku mutemere wo guhongera ko wari uri hejuru y'isanduku y'isezerano hagati y'abakerubi babiri ba zahabu. Aho niho Imana yari igaragariye mu mucyo wa Shekina, kandi aho niho yavugishiriza umuvugishwa n'Imana Mose, ikamubarira ibyo byose yifuza ko uvugishwa n'Imana Mose yobarira ihanga ry'Abaheburayo. Rero turabonye iri banga ryose, kandi turabonye ingene kuri uyu munsi w'iherezo ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryari kuzoba ririko rirajya kuri manu yanyegejwe, kuko ni isezerano rya Kristo yahaye ishengero ryiwe, isezerano rishitswa mu mwuzuro wose kuri uyu munsi w'iherezo. Mu bihe byarenganye barariye manu mu buryo bw'igice, uva mu gihe uja mu kindi barariye ubutumwa bwo muri buri gihe ariyo yari manu, ijambo ry'Imana, imfungwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubugingo muri buri gihe. Ariko ubu naho aduha ku butumwa bwari bunyegejwe, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ari bwo burimwo uguhishura ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, uguhishura ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza baganza. Yesu Kristo ajya mu buryo bwa mpwemu yera, ariko arihisha kandi ariko arihishurira mu mumarayika ntumwa wiwe, biciye mu mumarayika ntumwa wiwe kuri uyu munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Kuri jewe yari amahirwe akomeye cyane kubana namwe muri iri joro, ndiko ndabashingira intahe ya manu yanyegejwe, ndiko ndabashingira intahe y'ibanga rya manu yanyegejwe itangwa n'umwungere w'ubwenge w'umwizigigwa. Ese Yesu Kristo marayika w'isezerano yobandanya ariko araduha kuri iyi manu yanyegejwe, akayiduha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, biciye mu mwungere w'ubwenge w'umwizigigwa kuri uyu munsi w'iherezo, kandi abandanya agaburira ubugingo bwacu abugaburira iyi manu yanyegejwe, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi abandanye aduhishurira ibi bintu byose bitegerezwa kubera kuri uyu munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Gutyo rero adutegure kugira ngo duhindurwe kandi tuzamugwe kuri uyu munsi w'iherezo. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri umwe mwebwe, ikaba no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe tuzamugwe kuri uyu munsi w'iherezo, tujyanwe na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru. Mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze. Reka musigarane bundi bushasha na Revera Roberto Monsibayes kugira ngo abandanye kandi asozere iki gice cyacu muri iri joro, gutyo ashimire umukundo wacu umwami Yesu Kristo ku bw'amano yanyegejwe, iyo we ariko araduhera kuri uyu munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, mu gihe cy'ikibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Imana ibahe umugisha, ibahezagire kandi ibarinde, ibazigame mwese.